Dominic mu gihe yogiye muri Real Madrid canke Eduardo Camavinga kuba ari umuntu yabahombye hagati y'umwe Real Madrid canke equipe yitwa Liverpool. So jicho novuga kuri no offre canke affaire ya Eduardo Camavinga n'umugabo bita Szoboszlai gukabukanya kuri no migwi ibiri ndavuga Liverpool na equipe ya Real. Ndabona neza ko equipe ya Real yoba yivye Liverpool. Shobora gusigura mu buryo bumeze uko ni equipe ya Liverpool ubona neza ko reka dushaka tugaruke ku rukino rwari ko rabahuza equipe ya Liverpool bakina na Man City. Wabonye neza ko no musore ku ruhande rwa Liverpool yari ko arigaragaza cyane mu kibuga kurenza abandi basore bose ba equipe ya Liverpool. Wagenda kura abantu uvuga mu nkino zose nivyo yashoboye guhabwa ikarate tukurage gusiba inkino zitatu ko muri Premier League iyo baguha ikarate tukura direct ni inkino zitatu novuga ububizi ivyo. Urukino rwa mbere bari ko rakina ku munsi w'ejo wabonye neza kwibura rya Szoboszlai ryabonetse hagati mu kibuga kwa Liverpool. Wagenda kuraba n'izindi nkino zitegekanijwe je ndi sire certe ko ibura giwe rizokomeza kugaragara navuga ku ruhande rwa equipe ya Liverpool ariko wagenda kuraba kwa Real de Madrid Eduardo Camavinga nivyo n'umukinnyi ubona neza ko kwa Arbeloa ariko aragaruka ameze neza ubona neza ko ariko aratanga ibaro vyiza mbere ubona neza ko bari batagwa no kuguma bavuga abafana ba equipe ya Real ati turashaka Eduardo Camavinga guma akoreshwa kuri nimero 6 ariko n'umusore twabonye kuvashika muri no equipe ya Real de Madrid n'umusore akaregwa n'izo mvune bitandukanye na Szoboszlai ni wa mukinnyi ubona neza ko uramutereka kuri nimero 2 akaza guha byiza kandi birenze ibyo wari wamutumye sinzi ko mwabonye urukino bari ko barakina na equipe ya Manchester City n'umusore yari yamukinije kuri nimero 2 wagenda kumutereka kuri nimero 6 ataraza akagukinira byiza akaguha ibyo wamutumye mbere binarenze ibyo wamutumye ko bwanjero nkavuga ngo Szoboszlai gutanga novuga nako Liverpool gutanga Szoboszlai kwa Real de Madrid Real yo bibitomboremwe kurusha uko umugabo bita Eduardo Camavinga yogenda kwa equipe ya Liverpool kuko icambere na mbere equipe ya Liverpool yo bihombye harimo cakino cyo kuvuga ngo umusore wanyu n'umufaransa n'umusore akunda gukarigwa n'imvune cyane sinze ko mwayibonye novuga kuvashika muri equipe ya Real cyane kabisa yakariwe n'imvune biteye ubwo nibyo n'abakinyi benshi ba equipe ya Real de Madrid bakariwe n'imvune ariko ngira ko umusore bita Eduardo Camavinga naho n'umusore ubona neza ko akarigwa n'imvure biteye ubwo ariko agenda kuri n'umusore bita Szoboszlai n'umusore nivyo nta season nyinshi arambara muri equipe ya Liverpool ariko agenda kuraba ugwega atanga muri equipe ya Liverpool ubona neza ko ari umusore azicari aje kurondera muri equipe ya Liverpool kandi apare y'ivyo sinibaza ko n'umusore yo navyemera ngo nivyo ni equipe ni equipe twabonye abakinyi benshi abifuza kugenda gukiniramwo na cyane cyane ikamvuga zino equipe zibiri equipe ya Barca na equipe ya Real nta mukinyi umwe atayifuza kugenda gukina zino equipe ariko ucumbira ko Eduardo Camavinga y'ubuyobozi bwa Liverpool ko wo muturatandi mafaranga canka atawundi mukinyi yoherekeza novuga Eduardo Camavinga kugira abahe Szoboszlai mpamona neza ko Real yoba yivye Liverpool kurusha Liverpool kuza kuronka umusore bita Eduardo Camavinga kabisa. Bona Houston Robert yaranevuze ko wanashaka ino nkuru naho tuyifatanije ko naho rero cyakanya niwe yari bitanga ko ndavyibuka. Uno munsi tuvuge ko equipe itwa Liverpool vyokora kwishaka kuri kurizana no vago rya Dominic Szoboszlai kaja muri equipe ya Real Madrid Eduardo Camavinga nakashobora kwaza kuko kuraba wanashaka equipe itwa Madrid y'ubwayo n'ubuyobozi bwa equipe itwa Madrid ndavuga Florentino Perez n'abasangano bavuga ngo bafitanye no equipe nibo bavuga yuko izina rya Eduardo Camavinga murekura kaja bakaza Dominic Szoboszlai ubwo equipe itwa Liverpool ko murekura mbega hoho tuvuge ko ni mu gihe Dominic vyoshoboka bigakunda akava muri equipe itwa Liverpool akaja muri Madrid kudakuronka kibanza cy'umutitire cyangwa kudakuronka kibanza ko tubona ko mmewe ni wa mukino uvuga ngo nkuko Inosa yavuze ashaka kina poste zinga ziri mu kibuga biyata ko vyora ko aja muri Madrid akaronka kibanza bivanye n'abakino baba bari kwa Real Madrid ubwa mbere na mbere kuronka kibanza mu Real Madrid kuri uno Dominic Szoboszlai ni ikintu tutoshidikanya cyangwa tutokekeranya bivanye na karitezi yiwe afise cyangwa ubujye kinamo umupira afise ubushobozi bwo muvugira gukina muri buri mugwi ari wo wese haba muri Real Madrid umwanya yoronka Szoboszlai waza muri FC Barcelona umwanya yoronka Szoboszlai buri mugwi ari wo wose wita kukomeye cyangwa wifuza umukinyi mwiza ashobora kuza kubafasha ajya mu kibuga hagati mu kibuga Szoboszlai umwanya yoronka uto mwanya yoronka gute ni wa mukinyi nivyo ugaragije kumuraba ku nimero 10 araza akaguha ivyo biharo vyiza ntafise karite novuga ngo iza karite tuzi nka ba nimero 10 kuko ba nimero 10 bafise karite zabo ariko ivyo kina vyose kuri je nimero 10 kuri bije biharo 10 uravye na systeme canke style doje umugwa Liverpool ikinamwo Dominic Szoboszlai ni mwiza ikigeretswe ko Szoboszlai ni wa mukinya ashaka kuza kugufasha ku biharo bibiri
ashobora kugufasha muri poste zigera kuri zitatu zitandukanye mu kibuga ivyo rero bigaragaza canke vyerekana yuko Dominic Szoboszlai afise ubushobozi bwo gukinira umugwi uwo ari we wese cyo ni cyambere hama icya kabiri kuza kuvuga ati ngo kumukabana Eduardo Camavinga ni nko gufata bona Edike akaza umuntu akakubwira ati dukabe bate ndaguhe bate nawe ume telefone ubukoze ikintu nk'ico ese ko bivyo bintu wovyemera je mbona ko bigoye cyane kumva ko Liverpool yokwemera gukaba Dominic Szoboszlai ndetse na Eduardo Camavinga nivyo Eduardo Camavinga numwe mu bakinyi ubona yuko hagati mu kibuga arafise ivyo arafise qualité yiwe nziza ashobora kumuvugira agakina ariko niwe mukinyi kweza muri kano kanya karibasigwa n'imvune umwanya munini ari hanze y'ikibuga uretse ko ari hanze y'ikibuga garuka umurabe ku mukinyi bagiye kumukabako raba igikorwa Dominic Szoboszlai yarafise karatanga muri Liverpool raba ubufasha Dominic Szoboszlai karatanga mu mugwa Liverpool ucuraba gukaba Szoboszlai uzana Camavinga eske Camavinga n'imiburiburi ashaka kugufasha n'igice c'ibyo Dominic Szoboszlai karagwa mu mugwa Liverpool canke Camavinga umuzanye kwa kumubonamo karite nini cyane gusumba yo Dominic Szoboszlai yarafise yagwa mu mugwa Liverpool je kubwanje rero ndabona biragoye kumva yuko no mugwa Liverpool bo kaba Dominic Szoboszlai bakamukaba na Eduardo Camavinga ata fact nimwe cyangwa ata mpamvu nimwe uvuga ati nubwo twovuga ati Liverpool bafise ikibazo cy'ubukene ego biragoye ko bokaba Dominic Szoboszlai kuri Camavinga kiragoye ama paro kunda ibona burya ibifimi ni bimira ibifi bito bito niko umupira maguru wubatse sibyo ino equipe ya Madrid iragaragara ni club nkuru na Liverpool ni club nkuru ariko tujye kura muri cyage ino migwi yubatse mu buryo batswemwo biragaragara ko equipe Madrid irasumba equipe Liverpool sibyo muri kahise kumupira maguru niko bimeze nashaka tumara buri mukinyi avuga ngo fisi ndazo kinira equipe ya Madrid fisi indazo kinira equipe ya FC Barcelona sibyo kino kinira equipe zubatse kiraza igafata abakinyi buri mukinyi akura akaruka ku mukinyi akomeye yicika umutwe na normal club uyu mugabo Dominic Szoboszlai ubwa mbere nizera ko umara ati indoto yawe ufise indoto kinira equipe yiyo kubira ko equipe Madrid equipe ya FC Barcelona cyane sibyo mu byukuri mino deal tuge mu cyo kwita valeur y'abakinyi kuri babiri biragaragara ko mu bita Dominic Szoboszlai asumbya agaciro mu bita Eduardo Camavinga na performance ari murusha cyane kuko ngati utumwe muri equipe Liverpool mu kinyiza hari ni Dominic Szoboszlai abandi bose bari ngaho bakamukurikira hari abantu numvise bavuga ngo Dominic Szoboszlai kugira ngo Liverpool ngo itware igikombe cha Premier League ngo bisaba ko ufata Dominic Szoboszlai ukamukuramwe abakinyi 11 birashoboka bagukiniye muri Liverpool kugira ngo atware igikombe ni nawe mukinyi bakino uvuga ngo babaye beza canke nimba twonye equipe itwa Liverpool ya Slot itameze neza Dominic Szoboszlai niwe wasanga karigenza neza niwo mukinyi wenyene gusa kuri poste nka presque nka zose ari niwo mukinyi wenyene yarafise urwego gwiza muri Liverpool ivyo ari bivuze equipe na Houston mugiye equipe ya Madrid mu byukuri yipfuza Dominic Szoboszlai kumuzana equipe indani yego ibi biroroha cyane kubera ko umukinyi yifuza gukinira equipe ya Madrid ariko tuge muri Varese bakinira kuri babiri Eduardo Camavinga na Szoboszlai naho bihuriye ari tandukanye kandi equipe ya Liverpool iriza kuba yibwe gusumba equipe ya Madrid rero bavuga ngo mu byukuri ugiye kuraba ino equipe ya Madrid jembo nabigira bisa nka equipe iriko iri cyangwa mu buryo bwo gukora abakinyi ku isoko ry'igurana n'igurishwa tukubera iki Dominic Szoboszlai kana numero 8 muri equipe ya Madrid basanze yohasanga umukinyi bitande Fede Favre ku numero 8 mbega mu byukuri ninde aza kwa sacrifice y'uwundi mu kibuga hagati mu kibuga mbega urazo Dominic Szoboszlai mwicarike ariko gato Robert sinzi ko mwabonye amakuru yari ko aragenda asirikirana cyane cyane bari ko arondera no mumenyereza Jurgen Klopp hari amakuru yaje aravuga ko uno mumenyereza ikintu cyambere yatambwe gusa ubuyobozi bwa Perez ari ikintu cyo kuvuga ngo jewe ndaza muri iyo nonzu ya Real ariko umusore bita Jude Bellingham shaka ko muca mumushyira ku isoko kino kintu cyambere ubona neza ko gishobora kuza gukora kuno nivyo Jude Bellingham n'umusore ubona neza kuva avuye kwa Borussia Dortmund ariko arazatanga umusaruro umeze neza sizi ko mwabonye ko yashoboye no gutahukana agashimwe ka PTT mu ntango za champion avuye kwa Borussia Dortmund agenda kwa equipe ya Real yes kuko yari korakinishwa nk'umufone fuko equipe ya Real nta mu nimero 9 yari ifise ujya mwanya ariko agenda kuraba vya biharuro vyavuye kwa Borussia Dortmund gushika kwa Real saison ya mbere nivyo yari nziza nkuko nari ntagwenda bivuga ariko gushika no mwanya n'umusore atanguye kwibasirwa n'imvune n'umusore ubona neza ku rwego rwagabanutse ni wa musore kandi ubona neza ko umusaruro equipe ya Real Madrid yari imwiteze ko gushika no mwanya watanguye kugabanuka gushika no mwanya nivyo nabonye ku munsi w'ejo biba officiel equipe ya Real Madrid n'ubuyobozi bwabo batangaza bavuga ko
ubu vya bintu byo kuvuga ngo ni kurindira ngo free agent ngo Mbappe ngo tumurindire ngo amasezerano here kwa Paris Saint-Germain ngo no Antonio Rudiger ngo amasezerano here kwa equipe ya Chelsea ibi babihagaritse bavuze ko guhera mu kwezi kwa gatandatu bagenda ku isoko bagura abakinyi ubona neza ko arico kintu cyariko kirakora ko equipe ya Real wagaruka kandi ukaraba nivyo nimba uri kurimvira gukaba umugabo bita Eduardo Camavinga n'umugabo bita Szoboszlai mbega twibaze natwe twamenyesha makuru twicaye kuri ino meza ya Kejo Media mbega no mukinyi yarakeneye gushika no mwanya kwa equipe ya Real kuko dushaka twemeranye neza ino duo ya Modric na Toni Kroos John Shaka ndababwiza ukuri ba grand frère nivyo bina bintu mashobora kuba mwana bintanze vya journalist ariko je ndabivugiye hano uno mwaka wa 2026 tukirimo tuzogira kuri 2035 tutarabona abasubiriza abana bagabo babiri nivyo tukama twavuze Messi tukavuga Cristiano Ronaldo ariko hari nabandi bakinyi tuzogora koronka isubirizo ryabo kuko Toni Kroos ivyo yatanze kwa Real Modric ivyo yatanze kwa Real Blada nivyo nibagende barondera ba Szoboszlai nabonye hari n'ayandi makuru bavuga ngo bashobora kugenda kumena banki bakagenda kuri kwa Paris Saint-Germain kwa Vitinha ariko ibya Paris Saint-Germain na Vitinha byo biracagwe kubera ko icambere n'uba equipe ya Real na Paris Saint-Germain mubano si mwiza ubundi amakrebe akora amakosa bona King mu byo bw'imyubakire yayo equipe kubakana ngo kino kwita generation bigaragara ko izobaniza mu twari bikombe bitandukanye ariko icyo no kwita gusubiriza iriya generation bikaba ikibazo kubera ko club yegihoro ubwiza bw'abakinyi ifise muri iyo generation ikibayigira icyo no kwita basubiriza bari abakinyi cyane mu byo ugiye kora kuri equipe ya Madrid ubivuze neza turabizi ko ni equipe yabayeho ari inkuruka ni mu byo budasanzwe igatunga abakinyi badasanzwe abakinyi igiye kwitunga yaragiye irinjoyinga ubwiza bwabo ariko imenya n'uburyo iza kubasubiriza ariko akarero nk'abakinyi bitwa Roberto Carlos bara yaravuye bazana Marcelo arakina neza yes Alvaro Arbeloa warahavuye bazana Dani Carvajal arakina neza sibyo umutima defense baraza harava abakinyi bitwa ba Pepe Sergio Ramos aragenda bakomeye mu mutima defense Varane baragenda equipe imenya uburyo iza kubasubiriza ariko mu byukuri ino equipe ya Madrid yinjoyinze ubwiza bw'umukinyi bita Toni Kroos ariko n'umukinyi bita Luka Modric kuva nubwo ngo 2014 gushika barashika 2020 agiye umukinyi bita Toni Kroos sibyo ariko bibagira mbega muri cyagihe abakinyi bazosohoka ni bande banyawoza gusubira no bakinyi mu kibuga hagati sivyo kuko nibuka nanagociyemwe Robert sinzi ko mwibuka kwigenda rya Casemiro agenda kwa Manchester United bakwitse kwa Monaco mu Bufaransa yes ngo no musubirizi wa Casemiro nivyamuhira neza bameze nk'abazana babiri witwa Chouameni n'undi bazana Eduardo Camavinga mugabo Chouameni we mukino uvuga wa mbere bari bazanye bavuga ati niwe ari gusubira aje gusubira uno Casemiro uvuze ikintu kirananyohera cyane gufata decision ko equipe guheba icyo no kwita kujagura aba free agent ni ikintu cyiza cyane tikubera iki mu byukuri mu myaka ize equipe ya Madrid yari equipe igura umukinyi kabizi ngene ija kumwintegra muri effective no kuvuga ngo ndazanye we Marcelo urasanga Roberto Carlos uza kwiga mbega Roberto Carlos akina gute umireka beka bago ko muri equipe ya Madrid ko ni equipe nkuru ushokoza no mukinyi ugasanga of course ni mwiza mu byo bwa talent ariko mu byukuri equipe agiye gukinira imurusha izina inamurusha ibigwi sivyo kugira ngo ube integra muri club ubwiriza ko nawo mukinyi uhaba kugira ngo ahobe unakaroro keza ku bandi bakinyi uhasanze uronye experience ariko tuvugana ni club vyagaragara iraca ku isoko umukinyi itimugira titirende skita muri equipe avuye ariko mu vyukuri ni mwiza yego muri tara kandi n'umukinyi mwiza ariko club akinira yitwa nde Real de Madrid nabwo kurana rwagiye kurabare kuri no equipe kuri twari kwisuje ya Dominic Szoboszlai cyane mu vyukuri biragaragara ko inimero 8 ubu tuvugana no mukinyi hakina bita Federico Valverde bamukishije nimero 2 nabo urugero rwasubira inyuma sakashishwa muri biragaragara urugero rwasubira inyuma kuko umukinyi kumahinda ku mapost kuri Dominic Szoboszlai nabonye ko umukinyi umpolivala burya namenye na nimero 10 zikina 10 arazikina kandi kazikina neza mbere yaramaze igihe umego hakinishwa kuri nimero 10 muri Liverpool kuko ubu tubakina double pivot ya Granit Becker kumwe umukinyi bita Marcel hama imbere kaza Dominic Szoboszlai sivyo ibi bivuze ki rero i Madrid biragaragara ko ni mu maklebe inyubako yabo yabagoye cyane ubu tuvugana la fapase navuze ngo bigaragara ko uno mugwi aho bagiye kuba ikintu kutikubura cyakintu batandukanye utikubera iki tukonye majambo gatandukanye bwo ngo Itafantino Perez abwira abakinnyi ati mu byukuri mwiyirabe neza Zabironza arasohotse kibazo ni mwebwe musigaye hano ibibazo bizo muri equipe ni mwe tuzobibaza Leje mbona amapero za Dominic Szoboszlai arakenewe muri equipe ariko mu byukuri harasa ko sacrifice abakinnyi bari muri equipe ya Real Madrid kuko ndabizi ko nezi utuvugana
kuri revo ya Dominic Szoboszlai agezeko biragoye kumuzana muri equipe ngo mwicarike ugende so kwicara no biragoye gukina pe no gukina so kwicara kuko naje ndagwira ngo mu bakinnyi bakina hagati mu kigo ubu kwisi umupira w'amaguru bahari Dominic Szoboszlai hari abakinnyi benshi arusha kandi nubwo ari mu ba mbere pe hari abakinnyi ba mbere bakina hagati mu kigo beza isi umupira w'amaguru itonze nibaza umugwi wa Real Madrid batunze umukinnyi nka Federico Valverde bagatunga Aurelio Tchouameni Jude Bellingham Ardagire nivyo Camavinga ari muri gahunda yo gushobora gusohoka umugwi wa Real Madrid kugira ngo yerekeze muri Liverpool bazane Dominic Szoboszlai tutugaruke twenge turabe ego nivyo Camavinga uramusohoye eske karite ya Dominic Szoboszlai niyo wari ukeneye mu mugwi wa Real Madrid cyangwa ubundi hoho nta yari ihari ibibazo bibiri bikomeye akora nakate muri Dominic Szoboszlai muri equipe ya Madrid nambona nayo utuvuga nanyobora pe jewe ndiko ndaraba equipe Dominic Szoboszlai garukurabe karite yiwe imuvugiyane kuko no musi wumvise Kylian Mbappé roti wumva umukinya gutsindira wumvise Ardagire wumva umukinyi yubaka arema wumvise Federico Valverde wumva umukinya ameze gute wumvise Jude Bellingham wumva umukinya ameze gute no pressing eske wumvise rero Dominic Szoboszlai wumva umukinya ameze gute akora cyane umukozi yitanga atsinda eske yo karite mu mugwara de Madrid ntayihari nta mukido ufise ayifise Valverde ameze gute si umukozi Jude Bellingham si umukinya atanga pressing eske Real Madrid turacari muri course yo kurondera karite ya Luka Modric na Toni Kroos canke bisaba ko twubakira kubahari canke dukore kubahari baduha umusaruro mwiza akaroro gato ya bwana Robert uno musi Lamine Yamal si umukinnyi mwiza muri FC Barcelona eske afise karite nk'iya Lionel Messi biratandukanye uno musi Firmino Lopez si umukinnyi mwiza muri FC Barcelona akina nkanoze nka Iniesta naco cyo nakubwiye bwana Yusinati none atanga umusaruro muri FC Barcelona nico we Real Madrid rero ukeneye ukeneye umusaruro cyangwa ukeneye Toni Kroos cyangwa ukeneye ntuzeye Luka Modric buriya Robert cyane guhana ijambo ino equipe ya Real nivyo turavuga ko igwaye defense Barcelona turavuga ko igwaye defense kandi tuvyemeranyira ngo ziragwaye defense zino equipe mugabo agenda kuri aba defense mbega inanirirwa he buriya bakubwira ngo uno mupira w'amaguru turaba ufise equipe ifise novuga midfield canke hagati heza defense yawe naho bari mbi gute vya bintu defense yari kunanirwa gutanga hagati hatameze neza mu gihe hagati haba hameze neza ntiruha nkuko yari kuruha hagati mu kibuga hatameze neza sinzi ko mwabonye no equipe ya Barca reka ntagakarore ko ino equipe nyene ya Barcelona Barca itunze Pedri Gonzalez itunze Frankie de Jong itunze no mugabo bita Dani Olmo kandi ubona neza ko bavyise ameze neza Pau Barca Gerard Martin canke buri wundi wose bari kumwe na Pau Barca ntibaruha nkuko bari kuruha Pedri atawo hari gushika no mwanya canke Frankie de Jong atawo tubagana ko muri equipe ya Real nkuko Justin kivuze neza igendura kwa Liverpool nivyo bafise Szoboszlai wagenda kura umuntu ashaka kunganya karita cyangwa ashaka gukina nk'ibyo Szoboszlai tanga kwa Liverpool kwa Real ni Federico Valverde ariko gushika no mwanya Valverde nivyo baragiye kwa Liverpool nyene bazana umusore bita Trent Alexander-Arnold ariko mubona neza ko yashikiye mu mvune ashika bitameze neza kwa Real ariko kandi yahasanze no mu legend bita Dani Carvajal Dani nawe ubona neza ko ibintu bye bitari ko biragenda neza go gushika no mwanya Arbeloa nta mwanya aramuha kuko umusore ameze neza gushika no mwanya baracizera umusore bita Federico Valverde kuri nimero 2 wagenda kuraba Szoboszlai nivyo kuri kurukino bariko barakina na Manchester City ndavuga equipe ya Liverpool no musore yamushize kuri 2 Arne Slot ariko sinzi ko mwamubonye ko mwaguma mumusanga kuri 8 mwaguma mumusanga kuri 10 ariko aragenda kurondera ibitsindo sinzi ko mwabonye na kofra hano yayitereye umuntu rafise yo carte ya Szoboszlai kwa Real ni Federico Valverde impamvu rero ndiko ndavuga ngo nimba Perez yamaze kuzana ico cimviro cyo kuvuga ngo ndagenda kwa Liverpool ndiko ndimvira nimba kwa Paris Saint-Germain Vitinha bitazohava bikona nkuko ndabibona reka ngende kwa Liverpool ndabe ko noza no mugabo bita Szoboszlai arabona neza ko atanga nk'ivyo Federico Valverde yotanga ariko kumuzana agashika muri no equipe ya Real ncambona neza ko mugabo bita Federico Valverde ni guca kinishwa kuri nimero 2 kuko nandi mahitamo nimwe nababwira ariko nikimwe nahira ko babasore ndavuga ngo iza ryo mukinyi bita Dominic Szoboszlai si kibazo muri equipe ya Madrid ariko ikibazo gasa kugaruka ku burongozi bwa equipe mbega nindege kwa sacrifice wa equipe mukinyi gati mu gitambo kiraboneka coco igitambo gitegerezwa exactement nesa kuvuga iki rero uyu mugabo bita Dominic Szoboszlai ubwiza baragaragara ko mukinyi wa mediateur utuvuga na sofa mwiza ati bwo sivyo
kandi buri club yose yomwifuza yaba equipe ya Barcelona yomwifuza equipe ya Manchester yomwifuza buri equipe buri yose ukomeye kukira ku isi umupira w'amaguru yomwifuza Dominic Szoboszlai kubera ko afise qualité zibuze mu mediateur n'umukinnyi ko arakora n'umukozi kandi umukinnyi polyvalent atanga icyo kwita amashwa menshi mu kibuga ibiro bivuze iki rero twabonye ino equipe Madrid ku isoko ry'uwanigwishwa kutuvugana ivuga ku mabakinnyi batandukanye sivyo ngo ni equipe bigaragara inyubako mbi babayemo iri kibo bridge cyo ku isoko ryo kugura ku bakinnyi batandukanye ariko namakuru karavugwa ego muri Federico Valverde biragaragara yuko ari umukinnyi yasunye ku rugero hagati mu kibuga ariko n'umukinnyi atanga ibyiza kuri muri kabiri uvuze ikintu mitanumva ko fact ishobora kuba yumvikana ku nimero kabiri hari amakuru yasoze kuvuga ko n'umukinnyi bita Dani Carvajal agiye gusohoka ava muri equipe ya Madrid iseze irangiye n'umukinnyi bamuzane ko bita Trent Alexander-Arnold biragaragara ko mu buryo bw'imikinire no kuba integre muri equipe adaptation yaramugoye kubera ibibazo by'imvune hari n'amakuru yo kuva ku munsi wa hegeje yatangajwe na Mark avuga ko bashobora kugenda ku isoko mu kwa gatandatu bakazana undi nimero kabiri kuko Trent babona ko baravuga izina rya Mario Augusto kuva muri equipe yitwa Tize Bruce urumva icyo kintu rero ibi bivuze iki rero cyangwa Pedro Poro biragaragara ko equipe ishaka gukora icyo no kwita new building muri equipe kuko n'ubundi mu by'ukuri biragaragara ko projet iramaze kubihomba cyane ko ndibona amapari kuko nta fonctionnement bafite abakinyi beza ariko resultat nimbi nivuga ngo projet yarahombye bimwe ba Florentino Perez yavuga ngo equipe ifite abakinyi bari kuri Caribe gushobora gutwara ibikombe ati mugabo umusaruro nturi kuragaragara nkuko bafite ubushobozi ko tubiteze cyane rero mu cyo gendesha twubiki rero ngo rero kuri uno mugabo bita Federico Valverde ku nimero kabiri biriko biragora cyane ko ushobora gukina ku nimero kabiri kubera iki kuko niba ari ibintu bya mbere bapfuye na n'umugabo bita Xabi Alonso no kumushyira ku nimero kabiri no kwa Alvaro na nyidoga ati genda umukinnyi w'agati mu kibuga ntabwo ndi umukinnyi ku nimero kabiri cyo kintu rero ndiko nabona mu by'ukuri n'ubu ndakibaza mbega bakora scouting ku Madrid mu minsi iheze nibo bagiye harimo by'ukuri abagura abakinnyi baje ku isoko kurondera abakinnyi bagikora ubu tuvugana kumwe ngo mu myaka iheze ni equipe yari kuraba umukinnyi abwiriza kuza kwambara jezi ya Madrid ikamukwira neza urazi bwana nde abikora ubu tuvugana muri scouting urazi bwana Robert nkubwiye ikintu kimwe kisa nk'ikibazo cyo kiragaragara muri umugore wa Madrid uno munsi Madrid Perez aravuga ati ngo mu mukinnyi uri kuranyumva Perez ninde Lopez de l'équipe ni umuyobozi w'umugore wa Madrid est-ce que numumenyereza uwo mukinnyi nimba yamushimye arabona ko azamukinisha uri kuranyumva Perez arinjira mu migambi y'umumenyereza ngo kinisha nawe ariko equipe niko yari bayeho mu kugura abakinnyi ni Perez yagura tugende bukebuke no directeur gushika no equipe ya Real kuva yakabaho nta mu directeur sportif ifise ni Perez nyene ni wagenda kwisuka kazana abo nta bakinnyi kibazo kuko numugusanzwe uri galactique yes reka tuze buhoro buhoro uno munsi Perez uretse ko ari waje kurondera abakinnyi akabazana uno munsi atangwe gufata iyindi hall yo kwinjira mu migambi y'umumenyereza naka ko kutamukinishije urazi impamvu ko kudakinisha naka ntabwo kimwe urazi impamvu ibintu biba yego nuko nabubwiwe mu buryo bw'imyubakire mu buryo akarazana abamenyereza akazana amenyereza amazina mato ndakubwira ikintu kimwe rero bona Robert mbona nk'ikibazo muri umugore wa Madrid hari hakwiye gufatwa ingingo imwe n'imwe iyo kumva ati reka tuzane umumenyereza bushitse dufitiye icyizere twizera neza cyane hama umumenyereza niyahashika we niwe azobabwira ati nifuza gukoresha naka na naka kuko nibo mbona bazoma ivyo bikombe mwe Real Madrid mwifuza par exemple kagaragara bona Houston kuko uno munsi niwe waruzanye ikintu ciza cyane King Ngani we yaravuze ati ngo urabona neza ko ashobora gusacrifice nk'umukinnyi nka Trent Alexander-Arnold kubera ko nibazana Dominic Szoboszlai bazomukinisha ajya kuri nimero 8 hama Federico Valverde bamuzanye kuri kabiri eske nivyo Real Madrid bashobora kuba batamuzanye ku mafaranga menshi uno mukinnyi Trent Alexander-Arnold ariko rabi gihe bamurindiriye uri kurumva amafaranga uko angana kose batanze kugira ngo amushikane mu Real Madrid bemera fubusa ku mukinnyi bazanye kugira bamwicarike kandi bamuzanye nka shwa ya mbere bugingo bariko barabona Dani Carvajal karasaza agomba have ari mu mpera ziwe za nyuma mu Real Madrid buri no musore ni bamukinnyi nigeze kubira ikintu kimwe bona miliyoni zitatu hariya no trend nizo zitatu bazirishe kubera bavuze ngo zari 10 ahantu size ko n'agafaranga bamuhaye kugira basinyire menshi of course ko Mbappe bamuhaye miliyoni 100 kugira asinye kwa Real Madrid umva amafaranga menshi amafaranga atari make ajya ku mufuko wiwe nagura umukinnyi numva ko ivyo bintu biri mu nzira canke biko betanga isiguro yo kunona amafaranga yo mu Real Madrid kuzana ba Dominic ufise ba Federico Valverde ba Federico ngo mubahengeke wongere wicare ku mukinyi yagukonsomye amafaranga ku gatebe nana kimwe arana gufasha mu Real Madrid nigeze kubira ikintu kimwe bwana Houston yego football nta excuse igira
kandi rekritement ni nk'ikarata uracanga ugakina iswa tugatsinda ugatsindwa sibyo baguze Trent baramuzanye ku buntu of course ariko hari amafaranga bamutanzeko ariko nekaratanga byiza nk'ibyo bamwitezeko sibyo toga karorero ku bakinnyi batandukanye babaye bakinnyi beza mu maklebe yari barimo ko barahindura amaklebe birasa kwanga Eden Hazard kuzo amafaranga menshi miliyoni zirenga ijana abitwa Philippe Coutinho muri kipe ya Barcelona baza kuba amaflope kwa Barcelona ibintu bishika muri football ariko mu by'ukuri mbega we Trent Alexander-Arnold club ukinire twitwa Real Madrid urizira ko izo guha icyo no kwita umwanya wo kuba adapt muri club biragoye kuko ni club nkuru gusa kuma uri a 100%. Hansi Flick yavuze ngo kugira ukire muri Barcelona ubwiza ko muri umukinyi uri a 100% buri gihe ntabyo ubwo kazuyazi ntabyo kudugiriza ngo forme biragoye utarimo na academy biragora mwana academy washaka kuvuga ati nka Barcelona iri academique ni kibe bavuga ati mfise Marca Bernard yahora mu mvune ni umukinyi gara ko afise talent reka tumudugirize urugero ko ni ikipe iri academique ariko ikipe iri galactique izana produit fini squat uraduza urugero iyo byanse birakureka ukagenda sibyo kuri Trent yabivuze iki nimba uri Trent Alexander-Arnold muri ikipe ya Liverpool bigaragara ko ikipe yakununujira kumara yatanze ku musigati uri kununuza uraheruka bikamvugwa nimba uri Trent mu myaka irenga 6 uri Trent kitabona ikipe ya Liverpool utwaye ibikombe bige bitse mu mugo w'abarwezi sibyo uje muri ikipe ya Madrid ivyo ro kwiteze ko biranse mbega ikipe niyo iba sacrifice kuri cyane niwe sacrifice kuri equipe uyu mugabo bita Florentino Perez nigeze kuvuga ngo club ya Madrid nta mukiyasuma club ya Real Madrid buri wese ari mu giti cya equipe ya Madrid yabisize kuvuga iki rero mu by'ukuri kuzana Dominic Szoboszlai kibazo ariko we Perez uriko razana abakinyi urasa kuba ubatunga mu buryo meze gute bari muri club imwe bose afite karite haragaragara nigeze kuvuga kuri no mugabo bita Yusuf Nwaza aje kuvuga ikintu kivuga ngo Perez asigaye mu kazi kabamenyereza ibi ndaza kuba ndabisanisha niki reka nabakora kagaragara ko uno mugabo nawe abinjira kora ko abona bishoboka uti kubera iki ngo bita Dr. Carlo Ancelotti yaguze umukinnyi bita James Rodriguez amuko yari kwa Bayern yari umukinnyi mwiza ateye ubwoba sibyo ariko kuri Zidane uwo mukinnyi bita James Rodriguez aricara aja kuri bench sibyo ko Perez ategeze yinjira muri kwa Zidane amubwira ngo niko ko dakija James Rodriguez niko ko Zidane ariko atangariza irita nico ngiye ko Zidane umunyereza ko mwiza w'ijinyo n'ijambo muri equipe ya Real Madrid ariko tuvuga na Alvaro Arbeloa ni giki cyo tuma mugabo bita Florentino Perez atamunjirira mu kazi amaze kuba kike amaze gukora muri equipe ya Madrid afite izina rimeze ko umupira w'amaguru ariko nje ndakubwiye ngo iyo abatunze umugabo bita Josep Guardiola byari bigo kumubwira ngo ni gute utakinishije naka biragoye kuko Guardiola amaze kuba Amerika bikabagabo ibire birashingira ku inyubako ya Perez nawe nimbi mbega Perez mu by'ukuri ko baza kubona ko equipe ya Madrid itungwa n'amyereza bakuze haba mu vyumviro no mateka y'umupira baguru ni gute utunga abakinyi abamyereza nka Alvaro Arbeloa akagaragara barazinye Santiago Solari ntivyanse bazana umugabo bita Uyeno Pedegui ntivyanse ino club imeshereza hari ama club atazana abana bo kwigiramwo ubwiriza kuzana umwana wume yamaze kuba Amerika bikabagaba azicinja football yubatse iki yamaze gukora iki kuko club ni nkuru yamikobrija ko muri kuri pressure y'ibikombe mbega Alvaro Arbeloa wewe muri Castilla mu by'ukuri pressure y'ibikombe urayizi mbe muri Castilla y'ibikombe bagutumye ubu muri equipe nkuru ya Madrid bagutumye ifa Champions League ikombe cya La Liga iyo ni pressure ushikiyeko mbega mu by'ukuri uri capable kwasima iyo pressure kugira ngo uze kuba uvyemera kubiba mu byo bintu nubundi ndavuga ibintu byose furike kuri Perez niwe yiceka kiza muri equipe ya Madrid mbe mu by'ukuri areka ko akazi kiwe mu buryo bwiza aho ngavuga ngo rero mu by'ukuri rakiritemba amakuru karavugwa n'amakuru benshi kwisukwa n'igurishwa kinko ravugwa ije twumvise Pedro Porro twumva umukinyi bita Amaro Gusso ije twumvise Cristiano Romero ubu twumvise kuri Dominic Szoboszlai ije tuzokumva abandi ariko kuri kurambega mu by'ukuri uyu mutama areka asazera neza equipe ngiye bw'imyubakire ega n'ikindi kibazo gihari turaza hano kuri zino mikro tukavuga ngo abo basubozura bariko bararondegwa abagiye batandukanye bariko bararondegwa muri equipe ya Real mbega gushikira umwanya rafise y'amafaranga yo kugura abakinyi nivyo twaravuze equipe ya Barca ko ari equipe Kenya ahubwo urakoze cyane ariko equipe ya Real gushikira umwanya uri kuratwumviriza amakenga pe sinamakenga gusa vyamaze kuza kumugaragara ko ino equipe ya Real Madrid ikenye biteye ubwoba ubutunzi bwabo bwamaze kugaragara barabona neza ko equipe ya Real Perez Santiago Bernabeu yamutwaye amafaranga menshi cyane
nimba twabonye sinzi ko mwariko murabona zijya offer ndarindira Kylian Mbappe ndarindira nande ngo baje nk'aba free agent bakubwira ko uburyo bwa rubukene budasanzwe muri equipe ya Real kubera iryo Santiago abantu ntibigera bamenye n'ikiriko kiraba kombe amafaranga yari yabuze bakubwira ko gushika no mwanya nimba turiko tubona equipe ya Real itagenda ku isonga ngo isubire uzigire wa mukinyi w'imiliyoni 100 nka Olivier Chouameni ugire wa mukinyi miliyoni 80 harimo cya kintu cyo kuvuga ngo equipe irakenye gushika no mwanya kubwanje rero nkavuga ngo equipe ya Real icambere na mbere ikurafira mu buyobozi sinzi ko mwari mumaze mu buyobozi bwa Perez igihe bwari mumaze muri no equipe ya Real sinzi ko mwari bwumva abafana babowenga umugabo bita Perez byamubabaje binabitera ubwo of course wagenda kuraba aha ni ucibona ko equipe ibigeze mu yabira ucibona ko equipe ukuntu yari imeze kuko sinzi ko mwibuka brother Real de Madrid ya 2014 twara UEFA Champions League yari ifise novuga abasore novuga hagati mu kibuga n'abasubirizi bayo yari imeze Real ya 2014 yari imeze nk'iya Arsenal ndiko ndabona gushika cyane yari ya Real equipe yugaye kabisa of course yari ya Real abari hagati mu kibuga hagize ugize ikibazo umusubirizi waraza gatanga nk'ivyo yari ko aratanga wari yatanguye mu kibuga gende murabe novuga baba Dani Carvajal bagira ikibazo ba Lucas Vazquez bakava ku ntebe y'abasubirira abandi bakaza bagatanga vyiza sinzi ko mwabonye ko iyi Real ya Zinedine Zidane ngene yarite ubwo bafite ba Lucas Vazquez ba Marc Asensio of course bitandukanye n'iyi Real turiko turabona iri kwiragenda kwa Panama Africa na Dino Jason Nguru mustatanje nje kubakira ko muri equipe ya Real ico nico kintu cyambere bona neza ko equipe ya Real iri kwiricana cyane cyane abakinyi bayo boje bagatanga n'umusaruro mwiza muri no equipe ya Real uko gushikira umwanya nibugiye kwa Panama nivyo yiko aritwara neza Dino Jason yarafise n'ivyo bitsindo bitanu nk'umu defenseur agatsinda ibitsindo bitanu ibyo bari biyaro byiza bigutwengera we mu defenseur ariko ugacuja muri equipe nka Real hasanze Xabi Alonso nibyo ugacuvuga ngo ndakugiza titirere ucuta acatangura kibona mo Sergio Ramos kandi aho umwana ubutanguye kumwicana uvuga uvuze fact nziza cyane ubutanguye kumwicira kali ndanagushimira cyane uvuze ikintu kizima uragiye nivyo uravuye muri Real Madrid be ndavuga Castilla wewe Halo Asensio mugurageze muri uragize novuga ibyo barakudugije muri equipe nkoro utanguye kuvuga ngo muri Dereo ni Sergio Ramos ngo keneye kuzaba mu myaka 2 canke 3 canke ngo nka Sergio Ramos ico ne kindi kintu muri equipe nka Real kiba gitanguye kukwicamo kuko izi equipe dushaka tuvyimiranye ne equipe nini equipe ya Real ni equipe nini ni equipe no bavuga ko ifise ibyo bikomeye nko babivuga na cyane cyane UEFA Champions League 15 sinzi ko mumaze kubona ko umukinyi wa Real bamusinyishije ari mushasha batangura kugenda bakakujana muri mize yino equipe ya Real bakakwereka ati ibi bintu byakozwe na ba Sergio Ramos bikogwa na ba Cristiano Ronaldo bikogwa na ba Pepe kandi mu kibuga baritanga ntibagenda kwanikira amenyo ngo bagire ngo nini na nini brother nkakubwira ngo gushika no iyi Real yiyo myaka mejeje kuvuga itandukanye n'ino Real kuko usanga ari Dino Jason ugasanga ni Raul Asensio reka twemere gato bwana King yuko football mondial amaze kuri jeune gende songora yego nivyo football mondial iri jeune nabana bakiri batse korakira mu upira maguru tuvugana ko mu myaka yeza ubona ko umukinyi ari mature kugira ngo ugire maturité ubu umukinyi akomeye ku isi mu upira maguru nuba uri munsi y'imyaka irenga 25 siko niho byari meze siko n'abana basirika bafite wasanga rimwe n'imwe zapfuye ariko wasanga abakinyi bakuze imyaka 20-26 ari abakinyi bakomeye cyane badasanzwe ariko tuvugana umwana w'imyaka 17-16 washo usanga ari gitangaza nk'abana imyaka 18 ibi bivuze iki nuvuga ngo football mondial y'ubu tuvugana iri jeune siko abana bakirotse no koragaragaza urugero rudasanzwe ariko hari amaklebe mu buryo bwa philosophy uburyo yubatswemwo udashaka guhindura uburyo yubakwamo kubera ko uburemere bwa equipe ibigwi yakoze n'ibyo equipe imeze uvuze ikintu kizima turavuga ngo biragoye kuva umukinnyi avuye kwa Panama ego ari mwiza mu by'ukuri uri promising talent uri kurikana ko umukinnyi adasanzwe mu buryo bwa talent sivyo ariko ubwiriza kuja i Madrid ukambara iriya jezi ariko ukarondera adaptation mbega ino equipe nje kinari yitwa gute mbega ino equipe mu by'ukuri uburemere bwayo bungana gute yakoze iki mu myaka irangiye sivyo yakoze iki mu myaka irangiye sivyo ndi umusabita Carlos of course ni umwana wa Castilla mfise akana gamutima kumugwi ariko mu by'ukuri mvuye kwa Benfica ndi talent nziza pe ndi umwana agaragaza urugero rwiza ariko ndahasanze nde mbega mu by'ukuri Carlos ndetse ko mfata responsibility ko equipe ya Madrid n'izina ryanje mfise ariko tuvugana ugiye kwa Benfica urukese Carlos ni mwiza pe ujutirika mu kigo n'ititire ndisitable mbega Carlos mu myaka 3 imbere azokuyada bacenga zotarasubira kubera ko club imuremera brother ari ubugwi wambara mo friend ndashaka kubwira bwana Robert wana butuvugana gato bwana Houston wo gushya kuri Canal Plus gukora brother uronde adaptation
nibaza ntito ugire performance nk'iyo wari ufise oya nivyo ukunda winde ku adaptation Bwana Robert, nivyo namenyera kanane please hari ibintu mu buzima biba bitaba ngo nuko wabikunze, yego hari n'ibindi biba ugasanga vyabaye kubw'ibibazo nyene wisanzemo uvuga ati nta kundi ndi bubigenze kandi abigenze uko nyene. Uno musi biratangaje cyane kumva umwana nka Green Hodges naje mu mugore ya Madrid avuye muri Banamafu ashisa abo mutitirere nukuri ko bituma n'icenda n'umuntu ategerezwa kuba umutitirere. Urazi impamvu ategerezwa kuba umutitirere? Eske muri Real Madrid hasanze nde nico kibazo rero ku Barcelona dugijwe avuye muri Barca Athletic ashise muri Barcelona nkuru ashise abo umutitirere ategerezwa kuba umutitirere kuko ahasanze nde niyamye bakire mibi wahasanze reka tanga ibiki uri kuranyumva je navuga ati rero ubwa mbere na mbere hari confidence iza hari cizere we wumva ko wogira bivanye no kuntu banyakarorero kuri mugenzi wawe. Uno musi FC Barcelona yisanze mu bibazo byo kuguma bakinisha abana bakiri bato kubw'ibibazo bisanze ngo by'ubukene byo kudashobora kuja ku isoko bagura abana bakomakomeye canke abakinyi bakomakomeye bakuze bafise iyo experience bahitamo gukoresha Ramasi. Iyo Ramasi iragira fitinze itsinze babakinyi bakuze kuze ba Real Madrid itsinze babakinyi bakuze kuze bariko barahurira nabo muri UEFA Champions League nundi mugwi mukeba wayo nabo nyine bategeza kubirabirako ati mbese kuko itwe tuja konona amafaranga dufise ishure ry'umupira w'amaguru ariko n'amashuri biratandukanye ego nivyo n'amashuri kandi amaklebe philosophique ma biratandukanye twebekanye neza ko ino La Masia turiko turavuga ngo shikino mwanya ntawo bidaye yuko kwisi yose ari iryo shure rya mbere cyigisha umupira w'amaguru. Uno musi Real Madrid bagiye ku isoko baguze David Alaba arashitse babereye flop bagiye ku isoko baguze undi mukinyi naka kandi abakonsumi amafaranga menshi Antonio Rudiga nivyo arabafashe muri saison zibiri iya gatatu Bilance eske bazo nabone ateka dukore systeme ya naka kaba kabaye kuko philosophy yabo tsiko yubatse siko imeze siko yubatse kurangiza kabaye kabisa. Hari ibintu wemwe ushaka gusanga rero niko bitegeza kugenda kuko nimba Dean Hodges no musite titire mu Real Madrid niko vyategeza kugenda kuko ahasanze bande ku buryo bobwicarika gateko bareko batangika kuko Houston na Robert twemere neza ko ino La Masia ntitanguye gukora kuri Xavi honyene niko klebe yubatse ni kuva ko ba Piol kuva ko ababayo Diarba aba bose baje la Piqué La Masia ni yakera bita nuvuga gato mugana musongora one club yini bwaziye kuza nchino kwita umupira wa tiki-taka bararaba bagena ku isoko kuje basakera iri galactique erike bigura bakinyi ku isoko ry'one gurisha ariko baza korba uburyo equipe atasigise igira muri anogati mahiganwa yo mugwane wa Burayi baravuga ati duhindure uburyo bw'inyubakira equipe UN Club nawe ashingishira kwita ishuri umupira w'amaguru bitaramasi amaze kurishinga rero amaze kuzanira system ya tiki-taka babona mu bana bakiri batoge ko bazana muri equipe FC Barcelona nibo ko birakunda kuko ngo Barcelona igize 6 kuba kwa basore bagura ba Javier Ndaneze na Banyesa naho igize 6 ikomeye ko Champions League ziga kuri zine zifiswe n'abagabo ba Lionel Messi kandi niyo ya academy ya Barcelona ku myaka iza fise Champions League igira kuri imwe batwaye 1994 neba nihenze kuri Ronaldo Koeman rero icyo twara ugiye kuraba equipe mu by'ukuri 6 bakoze babikoye kuri academy ariko Madrid 6 yabo bayikuye ku isoko biratandukanye rero nuko kabisa bimeze kuri ekipe yitwa Real do Madrid iriko ravuga ku mazina ya Dominic Szoboszlai shaka n'izina rya Eduardo Camavinga bavuga ko bashobora kuba boraba ko bashobora kuba baguza umakaja muri ekipe yitwa Liverpool ndakajana muvuga ngo muri ekipe yitwa Real do Madrid reka turinde turabe nimba bizoshobora ko bikora kunda ariko umwanya ntwatworohe no munsi kabisa